Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Gitugutu uno mwaka niho ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mfatirwako ISTEBU cugurura icese ukwezi kugira 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho y'imigambi y'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi. Umuyobozi mukuru wa ISTEBU Nicolas Ndayishimiye akamenyesha yuko muri uko kwezi hazoba ibikorwa bitandukanye harimo gushira habona ibiharuro vyerekeye ivy'uburimyi n'ubworozi hamwe no gufungura neza, gukarihiriza ubwenge abakozi mu bisata bitandukanye by'igihugu mu bijanye n'ubuhinga n'ibindi. Nicolas Ndayishimiye arashimira abantu bose babandanya bitanga kugira ngo ibiharuro mfatirwako ngingo biboneke mu Burundi. Arasaba rero umuntu wari we wese gushira inguvu mu biharuro mfatirwako mu guteza imbere no gushimangira ubuhinga bwo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bwo mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugira ngo dushigikire iterambere mu bisata vyose vy'igihugu. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 wahariwe ifunguro mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Kuri kino civugo gukomeza kwihangana mu bijanye n'ifunguro no gufungura neza ku mugabane wa Afrika, gukomeza ibisata bijejwe uburimyi, ubworozi, amagara no gukingira imibano kugira ngo hanyarutswe iterambere ry'abantu, imibano n'ubutunzi. Ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi bigiwe imbere n'ikigo ISTEBU bihimbaza ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi guhera kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu gushika kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo. Nk'uko bimaze igihe biba guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi. Kuri kino civugo guteza imbere no gukomeza igisata cyo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi w'umwaka w'ibihumbi 2022 ko shigikira gute amapolitiki no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, ifunguro no gufungura neza mu Burundi hakoreshejwe ubuhinga bwa none bufatiye ku bicapo vy'indinganizo z'uburere bw'intwaro. N'ukwezi rero gutangura buri mwaka kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu, igenekerezo rihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatirwako mu ntumbero yo kubiteza imbere. Gusozerwa kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo nyuma y'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo mu ntumbero yo kwibutsa abayobozi ingufu bategerezwa gushira mu gutororokanya, kwiga no gushira habona ibiharuro bisukuye kandi bigezweho.